Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu, dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo ca mwene Siraki ku kigabane cya 21 kuva ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka 10. Ijambo ry'umutwe tugiye kuyisunga riravuga ngo ibicumuro bimwe bimwe. Mwana waracumuye, ntuze usubire kandi urasaba ikigongwe c'ibicumuro byawe vya mbere. Kurya uhunga inzoka, hunga igicumuro kuko niwacegera kizogukomora. Amenyo yaco ni nk'amenyo y'intambwe yica ubuzima bw'abantu. Ubugome bwose bumeze nk'inkota y'ubugi bubiri, uruguma rwabwo ntirugira umuti. Igihababu n'ubushirasoni bituma itunga riyoka. Uko niko inzu y'umunyabwishime izosenyuka. Igisabisho kivuye mu kanwa k'umworo kirashika mu matwi y'Imana, kandi ingingo imutunganiriza ntiteba. Uwanka guhanurwa agendera mu nzira y'umucumuzi, ariko uwubaha umukama arisubirako mu mutima. Uwuzi kuvuga neza aramenyekana gushika kure, ariko icabwenge iramenya igihe anyereye. Uwubaka inzu yiwe mu mahera y'abandi ameze nk'uwegeranya amabuye y'ukubaka icobo ciwe. Ikoraniro ry'abagarariji rimeze nk'ikirundo c'ibisakubwa, amaherezo yabo ni urubeya rw'umuriro. Inzira y'abacumuzi iraringaniye, yarakuwemwo amabuye, ariko ku mpera yayo hari inyenga y'ukuzimu. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni jambo ry'Imana, dushimira Imana, haleluya, amen. Bana b'Imana, iyi nyigisho ya mwene Siraki iri ku kigabane cya 21. Ndumva kabisa umuntu akwiye kuyisoma akayiyumvira wenyene, akayisomera, akabanza akayizirikana, gutyo bikaba byotuma ubona bagenzawe bari mu ngorane nk'izo tugomba kumva canke nk'izo uzosoma ukaba wobafasha. Aha ngo ibicumuro bimwe bimwe, turabe ibicumuro bimwe bimwe. Akarongo ka mbere kavuga ngo mwana waracumuye, ntuze usubire. Arabwira umwana wiwe canke aramubaza akamubwira canke akamwereka ati mwana wanje waracumuye, ariko ntuze usubire. Aha rero si umwana wa mwene Siraki, si Siraki yoba yariko arabwira uwo mwana, ahubwo twese aratubwira, akatubuza gusubira kuguma ducumura, araduhanura. Kandi urasaba ikigongwe c'ibicumuro byawe vya mbere. Ngo kandi ngo azasaba ikigongwe c'ibicumuro vyiwe vya mbere. Nicyo gituma na Yezu Kristu yaje mw'isi adusaba, atubwira ati ucumuye saba ikigongwe, saba imbabazi. Akanavuga ati jewe ndi ku ntebe y'imbabazi, jewe niteguriye uwo ari we wese yacumuye kuzi wanje nkamubabarira. Buriya rero turafise Imana, turanezerewe, n'amahirwe n'iby'agaciro kubona Imana ivuga uti nyimba wacumuye ingo usaba imbabazi ndakubabarira.
turacumura Imana ikatubabarira. Twebwe ubwacu ntituzi kwibabarira canke ntituzi kubabarira abandi, kuko umuntu nawe yoba yaragucumuye ko canke yaragukoreye amakosa, aragukorera amakosa ariko waniyumvira ko yakuhemukiye canke mwanahura bikagaruka mu mutwe wawe, ukumva mu mutima ati ujya yarampemukiye. Ni bake barekura nyene bigahera biheze, ariko Imana yo yamirika iratubabarira. Mugabe ingorane tugira kubera ko Imana ucumurika kwihorera kandi kagumi kwinginga ingusaba imbabazi nkubabarire. Hari igihe uza ku Mana ugasaba imbabazi ukasubira nahiye ukasubira, Imana bikagera bikirambira. Canke se Satani akakwiba, Satani akaguhwikira ugapfira muri ibyo byaha ugacuja muri gihonomo. Ni byiza rero ko dusaba imbabazi Imana kandi tukamba turiko turaraba ko ata kintu cyotuma dupfa tuje mu kwa shitani, ahubwo turabe ibikorwa dukora no kwama turiko turasaba imbabazi Imana aho twacumuye, kugira ni waramukupfuye ucuja mu ijuru, kuko urupfu ntirusezerana. Ni bake bapfa bazi ko bagira bagomba kuzopfa, kandi bariho bake bivanye n'ingene baba barashikiranye n'Imana, Imana ikabibahishurira. Kabiri haravuga ngo kujya uhunga inzoka, hunga igicumuro. Ngo kujya uhunga inzoka nimbi, nta bantu badatinya inzoka usibye babandi b'abaruminati n'abafrimasi abakorana na Satani, nibo badatinya inzoka. Ariko umuntu wese adafise ibyo ahuriyeko na Satani aratinya inzoka. Rero inzoka ngaha muri Australia harabona abonye bazitungira nk'impene batunze mu nzu, kandi ugasanga baranazireze. Imana yo mwijuru iduhe guitahura cyane. Hari n'uwigeze kuba yitunze, igihe umwana wiwe iramurotsa neza asanga yamuriye, ariko bijya ni babandi bakorana na Satani kuko naho twabonye ku mateleviziyo bariko barakwereka ingene iyo nzoka yari uwo mwana, abisi bakabona kumenga ni isanganya. Ntabwo ryari isanganya, ababyeyi bari babizi, kuko canke muri bo mu babyeyi umwe muri bo yoba yarabizi, kuko nibo korora inzoka bazi kibi cyayo n'izindi ngorane. Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane ngo dutinye inzoka. Rero inzoka nimbi, kuko niwacengera kizogukomora, kuko niwacegera kizogukomora. Amenyo yaco ni nk'amenyo y'intambwe yica ubuzima bw'abantu. Rero ubu umubyeyi yavuga ati, yaraduhanura avuga ati dutinye icyaha, dutinye kwiba, dutinye gusambana, dutinye kubeshera abandi, dutinye guhindura imibiri yacu, dutinye gukuramo inda, dutinye gukora icyaha kibabaza Imana. Ngo kuko nitutabitinya, ngo icyaha kimeze nk'inzoka ifise amenyo akarishe, ikujya neza ikakujya. Rero murumva rero bana b'Imana icyaha ko bakigereranya, gukora icyaha babigereranya n'inzoka ifise amenyo akarishe mabi, ikujya ikagutera ingorane. Amenyo yacu ni nk'amenyo y'intambwe. Baratubwira amenyo y'icyamu ni nk'amenyo y'intambwe yica ubuzima bw'abantu, yica ubuzima bw'abantu. Abantu sumwega, abantu benshi bakora ibyaha, murumva ko aradusigurira neza ingorane ziri muri ibyo bintu.
gatatu ubugome bwose bumeze nk'inkota y'ubugi bubiri uruguma rwabwo ntirugira umuti. Mana yo mwijuru duhe gutahura cyane basi gukora ikibi. Urumva inkota y'ubugi bubiri, imbugita irafise iracyaye ntunga iracyaye. Imbugita ibaga yo mubona imbugita ibaga ibikoko icibiti, imbugita igiye gutema igitoke canke mubonye imbugita ingene imeze. Akaba avuga ati icyaha gukora ikibi ni nkuko kiba kimeze nka kujya imbugita imeze. Bana b'Imana, hariho abantu biyahura bakimanika mu mugozi kubera ubuzima bwo mw'isi bw'abacanze, ariko burya abandi ngo baba barozwe kuko nta muntu afise ubwenge bukontorora neza yogenda kwishira mu mugozi ngo yiyahure. Oya, rero hariho abantu bafata imbugita bonyene bakicumita bakiyahura, ariko ni bake baba abakora bene ibyo bintu byo kwiyahura batarozwe cyane n'abakoresha imbugita. Uzosanga ari babandi banywa ibiyayuramutwe, kokayine, urumogi, ibintu mbega byonona mu mutwe w'abantu no mu mitima, nibo biyahura. Ubushakashatsi bwama bwerekana abantu biyahura mu isi nzima ingene ikiba gitumye biyahura, basanga ari bajya abantu banywa ibintu by'ibiyayuramutwe. Rero natwe nyimba iyo nkota ari icyaha kimeze nk'iyo nkota, murumva ko n'ubundi gukora ibyaha ko kuba ari mu kwiyahura, kubera aratwereka neza ko icyaha dukwiye kukigaye, kandi tukigaye ntitukabandanye tuja mu byaha. Imana yo mwijuru iduhe kubitahura cyane. Gatatu avuga ngo ubugome bwose bumeze nk'inkota y'ubugi bubiri uruguma rwabwo ntirugira umuti. Nicyo cyanye n'umuntu atakihanye nuko. Kandi igihababu n'ubushirasoni bituma itunga riyoboka. Basha aho harakomeye ngo igihababu n'ubushirasoni bituma itunga riyoyoka. Hari abagabo benshi batunze, hariho umugabo agenda guka umukobwa canke yumvikana n'umukobwa akamutora akamushira mu nzu, bakaronderana ibintu by'ubuzima, ugasanga baratunze. Mugabo bamara gutunga, umugabo agaca atangura kuraba, agaca asanga nubwo atunze yarakwiye kuba afise uwundi mugore, cyangwa agaca araba akabona ko umugore yatoye batari baberanye, yarakwiye gutora uwize cyangwa ufise amataye ameze uku, ugororotse uku, umeze uku, ufise umubiri uku, ibintu nk'ibyo. Ugasanga rero bwa bushirasoni agiyemo butumye ryatunga agiwe ritangura kuyoyoka. Hari abantu benshi nzi nabo mu muryango nzi bari batunze, barabatunzi, mugabo kubera ubushuko bwo kuja mu bandi bagabo canke kuja mu bandi bagore byatumye biyoyoka. Nubwo navuze abagabo n'abagore niko kuko, kubera munzi hari abagore benshi babona baba babanye n'abagabo neza, bamereraniye neza, nyuma babona ntibari, kubera ibi bintu by'isi byacangamuye abantu mu mitwe, yabona abandi bagore irevo bariko yo kwambara ibitenge bimeze ukuntu uku, canke se abagore bafise ubundi buzunyaye canke bikorera ukuntu uku, nawe agacaja mu busambanyi canke agaca atangura guza araca inyuma umugabo. Bana b'Imana, hari byinshi
ngiye ndibuka muri iyi minsi niyo nkunze kuza ndabona abantu bamwe bari mu Burundi usanga hariho abafashe amapasipoti y'abagabo bavino kubera usanga abagabo bamwe baza kubesha abantu mu Burundi canke abantu b'i Burundi bamwe babona abagabo canke abasore bavuye ino bakumva ngo naho yontera inda gusa wasanga muteye inda nawe kinamwitaho kuko nino hari igihe aba yifitiye urundi rugo canke yifitiye ibindi bimugoye kuko kuba Australia canke Amerika canke mu Burayi si ukuvuga ko babayo arabakire oya hari ababizi ingorane nyinshi gusumbiza abarundi mufise rero gutyo ugaca usanga uwo mugore yagiye mu busutwa yagiye mu bushirasoni nibyo bari bararonderanye n'umugabo bikayoka cyangwa umugabo akamutaka mwikuramo kuko yamuhemukiye nyuma wa mugabo gore yasanga na wa mugabo yipfujije canke bakoranye ubwo busutwa akamwikata kuko abagabo bava ngaha muri ibi bihugu biteye imbere usanga mu Burundi batendetse abakobwa barenga 10 n'abagore bafise abagabo n'ikibarimo hari Imana yo mwijuru Imana dutabare cyane abantu bamwe mu Barundi kazi bari muri Afrika barakwiye kuba makini nkuko n'abagabo nyene bari muri Afrika n'abasore bakwiye kuza baraba makini ku bakecuru bava mu bihugu biteye imbere ugasanga bariko abasore canke abagabo bari hariya bariko baratingo zabo bariko barirukira ngo nuko babonye ngo ibyo bita aba diaspora iri jinga ry'aba diaspora rero byo kumva ko bagiye mu bihugu biteye imbere bakize riri gutuma abantu ibyaha byinshi byiyongera muri Afrika canke mu Burundi Mana yo mwijuru duhe gutahura cyane aha rero igihababu n'ubushira soni bituma itunga riyoka uko niko inzu y'umunyabwishime izosenyuka uko niko inzu y'umunyabwishime izosenyuka uko niko ingo nyinshi ziri gusenyuka inzu z'abanyabwishime zizosenyuka hari gihe nariko ndavuga ibijanye n'abantu bari mu bihugu biteye imbere mbere nkavuga ku bantu bamwe bari muri Australia mu ahantu nagiye ngeze amaso mukama yambwiye ati mwananje eheraba ingo nyinshi zigiye gusambuka kubera ko ntibasenga ndabitangaza bamwe barantuka uko bishaki mugabo ubu hariho abambwira ati bimwe watubwira je nabishize ku muzirikani ati burya urazi na naka ko byagenze uko burya urazi na naka ko rwasenyutse rero nizitarasenyuka tuzisengere ntizisenyuke kuko nabo ubwabo nibatisengera n'ubundi satani iracyagosora Imana yo mwijuru ibahe kubitahura cyane abantu bari muri iyi ntara ya Melbourne barakwiye gusenga bagakomera ku ngozi zubatse bagasenga kuko vraiment ibintu birateye agahinda kungo ukundi ingo ziriko zirasambuka abagore n'abagabo mwari munezerewe ikibabaje hari nk'abantu wasanga barafashe amakredi canke amamortgage bumvikana bimeze neza mugabo ugasanga abagore bamaze gushika muri ayo mazu bagaye bari kwirukana abagabo canke ugasanga n'abagabo nyene bariko barikunkumura bafata naba abagore babo Mana yo mwijuru we nukuri hari ibintu biteye agahinda hari ibintu biteye agahinda abo bizaza birashikira ntibaze bavuga ngo Imana ntiyari yakoresheje zipora ngo nabihishurire hari abo duhanurana hari abahora bavuga uko bishakiye ariko bamwe nababwirana nyamara hagararuka bamwe bakangwiza n'ubusa ariko Imana yo mwijuru nyamara iyimvugishije mushaka mu byumva mugasenga tugasengera ingo zacu tugasengera abana bacu tugasengera imiryango yacu atari ibyo oya vraiment kandi birababaje kuba kuko uri umugore
ugasamara ku rugo rwawe ukarusenya ejo babandi waho ruvuga hari igihe nariko ndashaka kubivuga usanga waraho ruseka abandi abagore batagira abagabo mugabo nyuma nawugiye muri groupe y'abagore batagira abagabo nawe nyene abandi bazokwitwa kuba batwara abagabo babo si byiza rero gusenya urugo rwawe kuko urugo rusenyutse uri umugore uzoba wandagaye abira abagabo kuvuga ko ari abamaraya canke baja mu hirya no hino menga ibyo biroroshe no kuvuga ariko uri umugore usanga menga birasuzuguritse Imana yo mwijuru duhe gutahura cyane kuko hari abagabo benshi ubu ari birara abana b'Imana bibirara usanga bararaguza kandi bari bafise ingo n'imiryango n'abana bakuze bari bakwiye guha akarorero keza yewe hari n'abafise abuzukuru mugabo ugasanga barabaye ibirara kandi mu myaka iheze twarabona n'abantu b'abagabo b'icyubahiro biyubashe aba badayimoni rero bari ngaha muri Melbourne cyane bari ngaha muri Australia mudasenze ngo mubatsindishe gusenga biracyakomeye reka tubandanye tuje kuri 5 haravuga ngo igisabisho kivuye mu kanwa k'umworo kirashika mu matwi y'Imana kandi ingingo imutunganiriza ntiteba rero bana b'Imana Imana yo mu ijuru irumva igisabisho c'umworo kandi niko kuri nukuri abantu bamerewe neza barasuzugura abantu baboro kandi bene aba bantu bajanwa n'ibyisi ntibubaha boro hariho abantu mu buzima bwabo batubaha boro umworo bamufata baba bumva atona begera umworo bakumva ni nyagupfa ariko ngo Imana yo mu ijuru yumva ibisabisho byabo wowe uri umuntu utunze utungishijwe no kwiba utungishijwe no gusambana canke no kubeshera abandi canke n'ibintu by'amanyanga hari murazi hari abatungishijwe n'ubupfumu babesha ubu naho benshi batungishijwe n'amadini abandi baratungishijwe n'ubuzi bupfuye nka za pornography n'ibindi bindi by'ubuntu by'imiziki ipfuye yo mu isi ibyo byose kuko murazi neza ko baba n'abatinganyi canke baba abihindura kuba abakobwa barabahungu canke bakaba abahungu barabakobwa canke n'abajya bariko baraja kuvyarira mu mashini abo bose babigiyemo babafata neza bakabahendereza amafaranga bakerekana kumengana abantu banyaye kandi ari kubera satani ari amahera ya satani ari karatuma muja mu bintu nk'ibyo kugira satani yirimburire beshi ariko umworo arashobora kwibera avuga ati nzigumira mu bworo bwanje hari abantu benshi baraba sindiko ndirukana ibisayangana kuko nyimba batubwira ngo igisabisho kivuye mu kanwa k'umworo kirashika mu matwi y'Imana kandi ingingo imutunganiriza ntitebe nuko dushaka kumva ko dukwiye kushima ubuzima tuba turimwo Imana irabibona ubuzima turimo Imana irabubona kwari uko bimeze reka tujye bike tujyame kare kuko urasenga Imana irabona neza kuri umworo canke wabuze ibyo abandi bariko barirukira barinze guhemuka Imana ikaguhera muri ibyo nyene bike ufise canke muri ubwo bworo bwawe ariko babandi badasengera kubaho bishimiye ubuzima barimo bagaca baja muri ibyo bintu by'isi bituma Imana urumva Imana nibumva nabo baba baramaze gutera umugongo Imana
bibereye mu by'isi bariko barajana n'iby'isi, inyoni iraguruka bagasama ati iyo mbona vija nkaja iburaya, iyo mbona vija nkaja gutambira muri iki gihugu iki n'iki, iyo mbona ifaranga nkubaka ibigerekeranye, iyo mbona amahera nkagura imodoka igezweho. Gutyo bigatuma abantu benshi bahemuka, haba no mu bihugu biri muri Afrika, bigatuma bamwe bishora muri ibyo by'ubutinganyi, abandi bishora mu kuza gukora ubuzi bw'abantu bakorana n'abadayimoni. Gutyo rero Imana niba icyumva icyo gisabisho, kuko abantu bariko bariyirukira mu by'ubukire, ariko abakiriye ubukene barimo mu isi bakabyifatamo neza, Imana izo bibarindiramo. Rero twige kujya bike, tujyame kare, tugume mu bugombe bw'Imana, ntitwiyanduze n'iby'isi, kuko iby'isi bihinda bihera. Kandi murantunga audio reka twigeze aha, ariko igihe isomwa ntitwari bwakimare, reka ce mbandanya ni audio ya kabiri canke video ya kabiri kugira tubaheze. Umukama Imana bahezagire cyane.